Dawidi yabonye yuko Goliyati naho akomeye nta sezerano arimo. Urabizi ikibazo cawe kirashobora kuba gikomeye ariko nta sezerano gifitaniye n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo ikibazo cawe kirashobora kuba gikomeye ariko ndavuze ngo coco nta sezerano gifitaniye n'Imana. Kivuze urwamo rwinshi ariko nta sezerano gifitaniye n'Imana. Gifise uburebure nyene ariko nta sezerano gifitaniye n'Imana. Gifise icumu rikomeye ariko nta sezerano gifitaniye n'Imana. Gifise amamiskule manini ariko nta sezerano gifitaniye n'Imana. Kirasakuza kivuze urwamo rwinshi ariko nta sezerano gifitaniye n'Imana. Ariko wewe uri mu isezerano. Ego ntukomeye ariko uri mu isezerano. Ego ntufise uburebure bukomeye ariko uri mu isezerano. Ego ntufise amamiskule manini ariko uri mu isezerano. Shengero ry'Imana ndagomba kubabarira ngo igihe duhagaritse kwibona nk'abantu bo mu isezerano, Satana anatuoneye agasana kandi anatutesa agasana, akikorera ibyo ashaka mu buzima bwacu, akamara iminsi 40 dukanga, tukamara iminsi 40 dusubira inyuma, tukamara imyaka turi malheureux et malheureuse, ariko atari kubera Imana itatugiriye neza. Ariko iyo Satana ashoboye kukwibagiza kuri mu isezerano, ico gihe umwansi aragukinagirako akagukinagirako. Kubera iki? Kuko suko Imana ititeze kugutabara, ariko waribagiye icurico, waribagiwe couverture iri hejuru y'ubuzima bwawe. Iyo uravye ingorane zawe urabukoze ingana, ariko ukibagira ingene Imana yaguhaye isezerano ingana, bikagutera kwikengera.